Yego rero sengenda kumana imbere yuko ndabaramutse ariko manze ndamutse n'abaraba iyi televiziyo yacu kabaza web TV ariko namwe ndabaramukije. Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo bose ariko baratwumviriza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka kwimikwa mu mabanga yaravuze byinshi bisa nk'umwizero ku gihugu, namwe niko mwabibonye? Yego nivyo, igihe yimikwa niho nari yindi yaravuze ibitari bike mu ijambo yashikirije Uburundi n'amakungu. Cyo novuga nuko amajambo yamaryoshe. Jewe ahubona nganuku ndamaze kumviriza amajambo menshi y'abakuru b'ibihugu benshi, baba batowe, baba baje ku nguvu, baba bavuye mu biganiro, abo bose ndamaze kumviriza amajambo yabo, n'amajambo yamaryoshe, n'amajambo wumva yamara amajambo yihumure. Rero amajambo ashikirizwa biba ari vyiyumviro, biba ari intumbero. Habasigaye rero kuraba nyirashirwa mu ngiro, no gushikira shigwe mu ngiro haraba inzego duhereye kuri leta n'izindi nzego z'igihugu, hakaba n'abari muri izo nzego, abazirongoye n'aba muri izo nzego, hakaba bijya vyumviro byose urabona byinshi yashikirije bikaja mu mugambi mukuru wa leta, mu gifaransa bawita politique générale du gouvernement, ugategurwa muri leta, ukaja mu nama nshinga mateka, ukazoca ufasha abashikiranganje gutegura iyindi migambi mito bita politique sectorielle, ari yituma haba umugambi ku mwaka leta, imigambi ku mwaka leta irangura. Ibyo rero umuntu atarabibona neza byogora kwemeza ko ibyavuzwe bizoshirwa mu ngiro. Nk'ubu igikuru twebwe twari twumvise yaravuze ati turavye ingene abarundi twakomeretse, tukaraba ingene abarundi twagiye ducanamwo, ati ngiye kuzoshinga leta iba umuvyeyi wa bose, iba umuvyeyi wa twese, ihumuriza bose, ikingira bose. Je rero umva tuzobiraba amaze gushinga iyo leta, akagena cegera c'umukuru w'igihugu, akagena umushikiranganje wa mbere, akagena abashikiranganje, niho tuzomenya neza yuko iyo leta koko izoba umuvyeyi wa bose, izobira leta y'ubumwe. Haraba rero nivyo nariko ndavuga vy'imigambi ngene itegurwa, navyo nyene urumva tuzobirabirako. Jewe rero kubera ivyo byose ivyo nagiye mbona narize kubatoma, ese kubatoma nemera ikintu ndakibonye, kubera ko nakubwiye nti narumvirije benshi, narakoranye na benshi, naravuganye na benshi. Hari abantu bashikiriza amajambo aryohera abanyagihugu, ariko ugasanga ishirwa mu ngiro ryayo rirananiranye. Naho muri rusange ivyo yavuze byo gushinga leta ibera umuvyeyi abarundi twese kiba gikwiye. Yarashikirije n'ikindi ciyumviro c'uko aba bantu bari mu zabukuru bava mu buzi bakukuruka ko bazovugwa kuri gusa, hanyuma mbere bakongera bagafata n'umushahara bari bagezeko. Ico kintu caranezereye abantu bose bakukuruke. Cyo rero tukeneye mu misi yavuga kuzoraba ingene ingingo zifatwa, amabwirwa agishira mu ngiro, tukaraba ingene yanditse n'ingene gishirwa mu ngiro. Ni nkuko yavuze yuko agiye gutanguza ibiganiro, akaganira na bose. Mbere yaranavuze n'ikintu gihamba, yavuga ati n'abanyagihugu bwabo bazogira ijambo, bazosubizwa ijambo, kuko abanyagihugu nta jambo bafise. Nawe nyene arinza abigaruka ko nuko abona ko ta jambo bafise. Tuzora barengere bazosubizwa ijambo, nitwabona ati abantu basubiye gukubagurwa, guturatuzwa, kumva abantu bafashwe bakazimangana, cyangwa kumva abantu ko baricwa hirya no hino, imanza ntizibeho, umunyagihugu akishira kizana koko mu gihugu camwibarutse, abamenyesha makuru mugasubira guhijamba abanyagihugu uko bimeze, uko vyitwa atari ibi, mugenda mukarondera makuru, hama mukarondera mugaca mushaka ingene mwoyashikiriza mubanze kuyasusura,
abacamanza twabona ko baraca imanza bishyira bakizana batarindira kurindira amatelefone cyangwa bajye biturire n'ibindi byinshi yashikirije bishobora korohereza nko guhungura impunzi mugaye cyo ntumvise neza nico gupfungura abafungiye vya politique sinavyumvise kereka n'ibya byavuzwe nko mu nyuma ahandi atarangaho kuri stade. Ibyo byose rero nibyo tuzoshira hamwe kugira tubabwire neza ko twebwe dushimye cyangwa tudashimye, ariko ijambo ko ryari rimeze turarishima. Ariko naho muvuga ngo mufise amakenga wabivuze n'umukuru w'igihugu, uyo wundi muntu yovuguruza umukuru w'igihugu yobavuye he? Bamaho hajye umukuru bagira ngo umwamagirwa n'abagabo. Umukuru w'igihugu afite abantu bakorana, kenshi usanga abo bantu bamubera intambamye bakamugora, bimwe yavuze kugira bishire mu ngiro bigaca bigorana. Ugira ngo umukuru w'igihugu yahora wewe yaravuze ibintu byinshi byiza, ariko hari abantu bamugoye. Hari ikintu yaravuze ati ivyerekeye igiturire, kujya ibiturire, kunyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu, konona amafaranga y'igihugu, ati bigiye kuba indahiro muri iki gihugu, bigiye kuba umuziro. Ariko hafashwe abantu babiri, abantu bashobora mugora ngo ntiyabandanije. Ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu nawe ni Murundi, yego nivyo arafise ububasha bwinshi habwa n'ibwirizwa nshingiro, ariko ngo ukora ibikorwa byose akora abikorana n'inzego n'abantu. Hari gihe rero usanga atashizeho abantu bashobora kumva iyo migambi yiwe aba yashikirije, bigorana kugira ngo bayishire mu ngiro. Niyo kwamara ariko arahindagura. Cyo gituma tuvuga tuti yo kwitondera abo bantu bazomufasha gushira iyo migambi mu ngiro, na cyane cyane cegera ciwe n'umushikiranganje wa mbere, bakaba abantu nyene batomoye biboneka neza ko bagiye gufasha umunyagihugu kwiteza imbere. Kuko naco yarakigarutse ko cyane aravuga ati iri terambere twipfuza rigiye gushikira abanyagihugu ku mutumba. No kuvuga rero demokrasi igiye kwarizwa ku mutumba, iterambere rigiye kwarizwa ku mutumba, kunwana bigiye kwarizwa ku mutumba. Cyo gituma twebwe twibaza tuti hamwe ivyo byoshoboka gashira abantu bavyumva, atari abantu bikwegera ko nkabo tugize imisi tubona bafata itunga ry'igihugu barigira gwabo mu kujya ibiturire biva inyuma. Nukuri ibyo bintu bitofasha abarundi gusubiza hamwe, kwiteza imbere no kubaka igihugu. Ariko kubiraba abarundi bari hanze yaravuze ko yifuza ko baza kandi bazoza nkuko yabivuze, mugaca avuga ati igito gitabwe wabo. Ako kajambo harabata bakumvise neza, nako namwe mwakumvise gute? Ako kajambo ko yakavuze niho nari yindi. Ako kajambo yavuze ati uwo bizonanira kuvuga igihugu ciwe neza, bakuvuga igihugu cy'u Burundi neza, ati yarataje kuba ngaha kuko igito wumva aho yoba ari igito yoba ari kwatuka igihugu cy'u Burundi ari hanze, uko navyumvise. Cyavuga rero ati bimunaniye ko yovugira neza u Burundi akavuga imigambi tuko turashikiriza, yo upfumagaruka akaba ngaha igito gitabi wabo. Aba batavyumvise neza rero bazobandanye batohoza. Ariko ivyo gutuma ko abahunze igihugu bahunguke, haba hari byatumye bahunga. Mugihe rero ata migambi tomoye neza yerekana ingene bagarutse ivyo bahunze bitubamerera nabi, burya biragora. Ntugire ngo umukuru w'igihugu yahora ntiyari yagerageje, none ko bataje ni kubera iki? Hariho umwe cyane babiri baje, mugabo abarundi bari hanze ni benshi. Nico gituma rero nk'ico kibazo kofatwa ingingo zerekana yuko abo bantu bohunguka atamananiza arinze gusabwa, nkabo bafise ivyo bazobazwa. None ko twemera ko twikukiye, twemera ko abarundi twikwije, bakazobarizwa ngaha nyene kandi bakabazwa amabwirizwa n'amategeko inzego z'igihugu byisunzwe, bakabazwa mu gateka. Arabacirwa urubanza bakarucirirwa mu gateka, tibibe mwene ibidusanga abantu bacimanza za bagondagonderako. Ibyo rero bizosaba yuko muri za ngingo za mbere nariko ndakubwira zizofatwa, na cyane cyane gushinga inzego zizoca zibaciriza nk'imana nk'abagirizwe ibyaha, tuvuge ngo babagirizwe ibyaha, babone neza ko bashitse bazoje imbere y'ubutungane koko bwigenga, atari ubutungane nk'ubu tubona twebwe. Ibintu tubona birateye ubwoba. Y'ibyo naraye mbonye ejo hari umuntu wacu yarapfunzwe, ivyo nabonye birateye ubwoba. Rero bikimeze mwene uko abantu ntibashobora
kugira icizere ngo baze gufasha kubaka iki gihugu. Bizova rero ku kuntu intango izohumuriza bose na cyane cyane here kuri abari ngaha mu gihugu. Ariko mu gihe ibyo yashikirije byose byoja mu ngiro muravye igihugu aho kiri mubona cyo simbira imbere nk'imetero zingahe? Mu gihe ibyo yashikirije imigambi yashikirije twayidondaguye mwemwe ntitwayidondaguye yose umugabo mikuru twayidondaguye na cyane cyane mfatiye kuri iyo gusubiza ijambo umunyagihugu ntagiye umuntu asubira kumukubagura kuko umunyagihugu yagwaniye kwikukira, umunyagihugu yagwaniye intwaro ya demokrasi, umunyagihugu yagwaniye yuko turonka inzego nshasha inzego zije gucungira amahoro n'umutekano, inzego z'ubutungane zimutwara. Ntiyoguma mu maganya, ntiyoguma mu marira, ntiyoguma no mubabaro. Ivyo vyotuma wa munyagihugu asubije ijambo kandi agatera imbere akumva ko yikwije mu gihugu camwibarutse. Ivyo bimaze gushoboka hanyuma rijya terambere rikagenda rigashika ku mutumba, abahunze bagahunguka mu mwidegemvyo, abapfunga vya politiki cyangwa ivyumviro vyabo bagafungurwa, igihugu kikugurukira amakungu, kikugira amakungu. Jewe nibaza yuko ivyo bigiye mu ngiro intambwe yoboneka. Naco baza kwintambwe kuko twese tuzova hasi dukore, abantu bose bazova hasi dukore kuko ubu hariho abagomba kujya bagomba kwimbura batarimye. Kwimbura utarimye rero bivamwe bwa busuma, bivamwo babandi bampemuke ndamuke ntawandwa kukirengera babandi basega. Hakira basezi rero biragora kugira ngo utere intambwe. Twibaza rero yuko iyo migambi yofatirwa ingingo ikaja mu ngiro ikerekana ubudasa n'izindi nzego zose twagiye ducamwo na cyane za zindi bageza yuko zari inzego zigoyagoya. Twumva rero ubu tubone ubudasa tuzobonera mu kugene umunyagihugu yishira kizana nge nafise ijambo mu kugira giryo jambo rero hari ibimenyetso nuko ngo ngugira ronke ahashikiririza ivyumviro vyiwe nahakura yandi makuru kubijanye n'ingene igihugu cifashe, ingene tubanye n'amakungu mu bimenyesha makuru. Tubone kubimenyesha makuru batidoga nk'abanyagihugu bati naho dukora turafise ingorane kandi biraboneka yuko amenyesha makuru afise ingorane. Abacamanza tubone amunyagihugu agiye ajanye ubanza gwiwe abone ko aruciriwe ntibaca imanza z'abifise gusa canka begamiye ubutegetsi, abanyagihugu bose baciribwa imanza cyo kimwe. Ivyo byose rero bigiye hamwe bivuza kivuza amashuri akagenda neza, abantu bakanezerwa muri bimwe by'imico kama, inkino, imiziki, abantu bagasubira gutembera uko bashaka kose mu gihugu hose atagukebaguzwa atabwoba. Cyo ndibaza ko intambwe tuzatwiteye kandi abarundi baranyotewe amahoro. Twarabonye ko abarundi banyotewe amahoro ari benshi, twarabonye ko abarundi banyotewe ubutungane ari benshi, twarabonye ko abanyagihugu babajwe n'ubukene, babajwe n'ubushomeri barimwo, babajwe n'inzara bafise. Twabonye yuko ari benshi cyane. Ni ukuvuga rero intambwe yoba ibonetse kandi iki gihugu cyacu kiba igihugu citeka cifashe ciyubashe kikubahirizwa. Reka ndabashimire kandi ndabifuriza umunsi mwiza. Nanje ndabashimiye.